Nitekana umunezero ntangere vyo kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, bari muri Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero, muri Kongo, mu buraruko, mu Rwanda, mu buseruko, muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umutama Agathon Rwasa nkuko muhejeje kuvyirabira, umutama Agathon Rwasa kuri ubu ngubu aravuga ko adataka busema, arahamagarira inyankamugayo hafi ya zose, azibwira ko ibikorwa vy'umugambwe CNL bigiye gusubira kurangurwa ukuri kwamye, ko ivyajemwo indyane zavutsemwo ugusambura inzego vyabaye muri uyu mugambwe bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, bikanyuzwa kuri bamwe mu nyankamugayo zaciye zigambana muri uyu mugambwe CNL. Agathon Rwasa we avuga ko agiye guhindura ivyo vyose vyaciye bikorwa, vyaciye bigirwa bitisunze amategeko y'umugambwe CNL, amategeko yatowe n'inyankamugayo z'uyu mugambwe CNL. Abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi barabandanya kuvuga ko ivyakozwe mu mugambwe CNL ari akamaramaza, bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe utipfuza ko iyindi migambwe ishobora kugira ico igira ngaha mu gihugu c'Uburundi canke ishobora kubandanya itera imbere. Umugambwe ugize ngo uratera imbere, uyu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi uca uhita uja kuwusambura, ukora uko ushoboye kose kugira ngo usambuke, batezemwo indyane zikomakomeye cane. Izo ndyane akaba arizo zituma banywanyi b'iyi migambwe iba itavuga kumwe n'ubutegetsi isambuka. Mu mugambwe CNL rero babicishije kuri Nestor Girukishaka, Leopoldo Hakizimana n'abandi bashinga amateka bashika kw'icumi bahora muri uyu mugambwe CNL ari inyankamugayo, baraciye bagumugwa baca baragambana bivanye ngo n'ibintu vyinshi bitandukanye baciye bemererwa n'uyu mugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Biboneka ko ivyo baciye bemererwa harimwo ibibanza bikomakomeye cane, ubutunzi, amahera atandukanye, ubushimwe butandukanye bwagiye bwemererwa buri umwe wese azokwemera kugambana, akemera gufasha gushika umugambwe CNL Agathon Rwasa akuwe mu burongozi bw'uwo mugambwe wa CNL. Ivyo nivyo kuko hari bamwe baciye bavyemanga, bemanga ko bagambanye kandi ko bahemukiye inyankamugayo. Bamwe muri abo bagambanye bagahemukira inyankamugayo harimo Leopold Hakizimana, yari yemerewe ikibanza co kuzotwara uyu mugambwe wa CNL, ariko mu gihe yaciye ataronka ico kibanza, yaciye yemeza ko ivyo bari bumvikanye n'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi,
cane cane umukuru w'uwo mugambwe Colonel Reveriyano Ndikuriyo akavuga ko ivyo baciye bemererwa atari vyo baciye baronswa, na cane cane ko uyu mugambwe uri ku butegetsi wa Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye ngo wari waciye wemerera ko Leopold Hakizimana ari we azatwara CNL, ariko baciye babihindura bashira ico kibanzamwo bagishiramwo uyu Nestor Hakizimana. Murantunga Nestor Korukwishaka niwe yaciye ashigwa muri ico kibanza, ibitarashimishije Leopoldo Hakizimana agaca agumuka, nubwo nyuma yaje guhabwa ikindi kibanza mu bashingamateka, mu gutwara abashingamateka nyine bava mu mugambwe CNL. Ivyo vyose vyaraciye vyibonekeza nk'uturorero twemeza ko nk'ivyabona ko uyu mugambwe abo bashingamateka baciye bagumurwa kandi bakagambana, bikozwe n'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragejejwe ko ibibazo vyariko biravugwa mu mugambwe CNL, asabwa ubufasha no gutanga umurongo vyagomba kugenderwako kugira ngo atabare abariko bararyana, kandi bitewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano butwawe na Martine Ninteretse. Uyo mushikiranganji afatanije n'umuvugizi w'igipolisi n'abandi bakomakomeye cane mu mutekano, bakaba aribo baciye babandanya kuryanisha abo mu mugambwe CNL. Nibo vyanyuzwa ko kugira ngo inyankamugayo za CNL zijyane injyane zibandanye ziyadukiza muri uyu mugambwe. Tuvuye kuri aya makuru avugwa mu mugambwe CNL, katunyarukire ku makuru avuga ifungurwa rya Floriane Irangabiye yarahejeje imyaka irenga 2 mw'ibohero, aho yari aje ku maziko y'umwe mu baryango biwe avuye i Kigali mu Rwanda, aho yari asanzwe akorera iradiyo ikorera ku buhinga bwa none, ku buhinga ngurukana bumenyi, akorera iradiyo Igicaniro ikorera kuri za YouTube. Ivyo vyose rero vyaciye agishika ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yaraje nyine mu maziko y'umwe mu baryango be yari yashengeye, yaciye ahagarikwa. Mu guhagarikwa yajanwe mw'ibohero gushika Mangaya, akaba yarakwijeyo imyaka 2. Yari yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 no kuriha umuriyoni w'amafaranga y'amarundi y'ihazabu. Ivyo rero vyaciye biboneka ko benshi baciye basemerera bavuga ko uyu mumenyesha makuru ariko arazira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru, ko nta caha yagirizwa, atakindi caha afise, ariko sentare n'ubutegetsi bwa CNDD FDD baciye bamuhimbira, bamurementaniriza ivyaha komakomeye cyane. Akaba yari yaciriwe nyine umunyororo w'imyaka 10, yarahejejeyo imyaka ishika kuri 2. Kuri ubu ngubu akaba yarekuwe. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko yamugiriye ikigongwe, benshi babona ko atari ikigongwe yagiriwe kugira ngo arekugwe, ahubwo ari igitutu yashizwe ko n'abasenyeri b'ishengero ya Kiliziya Katolika, bugacya asinya iryo tangazo rikura Floriane Irangabiye mw'ibohero. Benshi barabona ko urubanza rwiwe ari irementanya rikomakomeye cyane, ririko rirarementanirizwa uyu mumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Ni inkuru yakiranwe umunezero ukomakomeye cyane, abatari bakeyi ngaha mu gihugu cyacu Burundi, yoba abanyagihugu nabo mu nzego zikomakomeye cyane, kuba uyu mumenyesha makuru Floriane Irangabiye yakuwe mw'ibohero.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubaho n'agahwane.